Bayern Munchen urukino Yves warubonye gute nibaza reka duhere ko gwatanguye kare duhere ko gwatanguye kare gwa Arsenal ikina no mugwa wa Slavia Praha siko iya Arsenal na Slavia Praha n'urukino gwahuje umugwa Arsenal na Slavia Praha umugwi wa hariya muri Republique Czech bivuga rero yuko Arsenal yari yagize iyo déplacement ya hariya muri Republique Czech mugabo rero Arsenal nka equipe imaze igihe ifise ico bita squad nini canke effective yagutse Arsenal yagize impinduka nyinshi mwigori nk'ibisanzwe raya kuko Paraguay ariko ku ruhande rw'inyuma Timber Magaraes hamwe na Saliba bari bagomye uko muga ku ruhande rw'ibubamfu yazanyemwo Ikapie mu mwanya wa Calafiori ndetse na Lewis Kelly. Ivyo rero ugiye kuvyihweza ugasanga yabikoze uko kubera iki yaba Lewis Kelly aramaze kugira quelques minutes akarawe nk'imatch iheruka ya Champions League batsinda umugwi wa Atletico Madrid uyu mugabo yayikinye presque yose yayikinye yose waja kuraba muri Carabao yari yatanguye match siko ariko waja muri Carabao bakina na Brighton aho hari mercredi heze waja kuraba muri Premier League ara beneficia iminota kana yahisemwo rero kuzana Hikapie nk'umukinyi mushasha wo muri Arsenal ariko yashitse aja mu mvune buri akaba amaze quelques semaines rero amaze gukira ubu rero Arteta asa no kumengarika aramuha iminota n'umukinyi ushobora mu bisanzwe bamuzanye nk'umudublire wande wa Gabriel Magaraes igihe uyu mugabo yitwa gute Jacob Kivior yava muri Arsenal bamuzanye nk'umudublire mu mugwi wa uyu mugwi wa ntuzenya wa Bayer Leverkusen yahoramwo yakina nk'umu central defense umva umukinyi yakina muri defense central ariko rero muri Arsenal bamuzanye muri uwo mwanya muga n'umukinyi Arteta rero canke Arsenal muri no misi bagerageza kurokrita abakinyi bashobora kugwa solution mu myanya itandukanye rero bamushize ku ruhande rw'ibubamfu nabonye na statistike ziwe zari nziza cyane uno mukinyi Hikapie turaza kubigaruka ko gato uwundi mukinyi yashoboye kuza hagati yahinduye abakinyi babiri urabona ko Arsenal bakunda gukina Zubimendi Declan Rice hanyuma Eze canke Martin Odegaard aha yagize changement zibiri ya dropinze ntuzenya Eze azanamwo Ethan Nwaneri yarakinye match ya Carabao mugabo Premier League yarakina quelques minutes ubu yahisemwo kumuzana nk'umukinyi akina iminota myinshi akina match yose Nwaneri amuzana ngaca azana nande na Nogard mu mwanya wa Zubimendi Nogard suko Zubimendi bamuruhuriye ahubwo Zubimendi yaboneyeho kuruhuka mugabo buri yafise ikarata zamusispanze gukina imatch we yari suspend hanyuma baca bagumana Declan Rice ku mwanya w'imbere bazanye Merino mu gihe uwitwa Gyökeres akigwaye Merino yabaye arakina ngaho Saka cagumana uruhande rw'ibubamfu Trossard agoma iburyo muga nyimbu wabiravye yagize n'amashangement menshi yakuyemwo Ethan Nwaneri azanamwo Eze mu nyuma kakana Max Daumann kamwe k'imyaka 15 kavuye gakina kanaba n'umukinyi wa mbere akinye Champions League ari muto kurusha abandi debut ziwe mu nyuma yagiye aragira quelques changements murabona rero ko equipe ya Arsenal arashobora kuyikaba ifise benshi bagwaye aracagwaje ejo bundi kuri liste y'abagwaye hiyongeye ko uyo nyene Gyökeres hiyongeramwo Martinelli yagwaye ubuheruka n'abandi bakinyi bakeya bagiye bavuga ko bagwaye Kepa nawe nyene yavuze ko mu bagwaye ibaze yaruhuriye aba siko yakinishije benshi badakunda kuronka umwanya mugabo ntibibuje equipe iri en déplacement yagiye gukina muri Republique Czech mugabo still aratsinze aronza amanota 3 kandi atsinze neza ku bitsindo bitatu ibitsindo bitatu rero vya Arsenal igitsindo ca mbere ca Bukayo Saka kuri penalty enyuma yaho wenyene itereye corner bakaza gutera umutwe umukinyi wa Slavia Praha akaza gukoza ku mutwe bamba akakoza ku kuboko VAR irahamagara uno mu
arbitre w'umunya Azerbaijan yitwa Aliyar Agayev. Uriya mu arbitre niko yitwa, mu arbitre yavuye kure cyane muri Azerbaijan, niwe yarahagarariye uru rukino rwa Arsenal hamwe na Slavia Praha. Babona igitsindo ca mbere, ibitsindo bibiri vya Mikel Merino. Umukuye muri bakinyi bo muri Mediano ramupointesheje kubera ko Gyökeres adahari, mugabo uyu ibitwara bibonye l'année passée igihe Kai yari yavunitse, Gabriel Jesus ari mu mvune, uno mugabo bamushira kuri nimero 9 vy'ukuri n'umuntu abona igori. N'umuntu abona igori cyane. Ibitsindo bibiri vyo muri open play, uri buka igitsindo ca Kai yagitsinze bakivuye muri mita, pasi nziza cyane hawe na Trossard, kiba kirinjiye. Ikindi ca gatatu ku mutwe umupira mengo watewe na Declan Rice nyimba ntihenze, ibitsindo bitatu Arsenal rero ratsinze kandi yahindaguye. Uyu nyene Mikel Merino niwe yavuze ati twebwe ntaco bikitubwiye muri squad yacu ko harimwe abagwaye. Ugwara aragwara ariko abariho tuba dukwiye kandi batanga sorry. Ni kintu Arsenal bubatse, ni kintu Arsenal bavuga bati ushobora kuyinganisha n'iyindi migwi ku bintu vyinshi, ariko iki coco Arsenal irakirusha iyindi migwi. Squad yagutse, squad yagutse, wari we wese araza kandi basa nabegeranye urwego, kuko imigwi yose igira abakinyi benshi. Mugaco Arsenal irusha abandi nuko abicaye kuri bench begereye cyane urwego rw'aba batangoye mu kibuga. Wabonye Martinelli kenshi agombora akaza gatsinda match, iyo wicaritse Yves Nwaneri Ezari Karake canke Eze agaba yicaye Nwaneri ariko n'ibintu ba Ben White babaraho ba Calafiori yatanguye, Lewis Kelly aricaye, ni ekipe yuzuye. Uyu Nogard benshi baramutangariye, yavuye muri Brentford ari kapitene atangura mu kibuga, yemera kuza kuba umukinyi asubirira Zubimendi, mugabo mu gwego rwo kubahindagura nawe araronka iminota. Sinibaza ko ari umukinyi ariko aridoga cyane canka azobandanya kuyidoga. N'amayeri ya Arteta ni yabahagahe akanya bambe ni yagenda arabahindagura akaba iyo opportunity nayo yukuza baraza mu kibuga. Ni management nico kintu kiba gisigaye, management office abakinyi benshi kubagira ko iyo management. Ni Arsenal rero yatsinze icifata umwanya wa kabiri kuri classement y'ivyabaye muri Champions League, kubera ko Bayern Dominique yoyo nyuma yo gutsinda Paris niyo ya mbere. Arsenal iraho mugabo iyindi migwi iraza gukina no munsi, mugasi nibaza ko iyo classement iza guhinduka, yo hinduka mu gihe nka Inter do Milan yoyo iza kuba ibikoze, kuko yaba Real Madrid yaba Paris zahora na manota 9 zagumanya yo kuko match yabo bayitakaje. Clean sheet zibaye 8 super half, ibintu byaheruka mu mwaka w'igihumbi 1993. Ubu abafana ba Arsenal, abakunzi ba Arsenal gutsinda ntikikiri kibazo, ahubwo ikibazo naciye ngira Arsenal bazohinziza mu gitsindo ja clean sheet. Nyimba batabizi ni yamwoheza urukina atakitsindo winjijwe, umunyegori wawe atahindukiye kora gotoro umupira mu rusenga, nico bita clean sheet. Gutsinda canke kunganya mukamwe mutatsinzwe na kimwe, niyo clean sheet. Rero ivyo Arsenal bikoze kenshi muri champion baharura inkino ndwi kuri 10 bamaze gukina. Champions League hoho izi nkino zine zose Arsenal yazitsinze itinjijwe igitsindo na kimwe. Bahereye ku rukino rwande Arsenal, urukino rwa mbere yakinye no rwa Atletico Bilbao 2-0. Urukino rwa kabiri Olympiacos 2-0. Ugwa gatatu ejo bundi Atletico Madrid 4-0. Mw'ijoro riheze Slavia Prague 3-0. Nukuvuga ni strategy Arteta yashizeho yukugira solidite muri defense. Bafise defense iri solide, ifise aba defenseur bashoboye guprova mu myaka nk'itatu ine. Gabriel Magalhaes na Saliba n'abakinyi kabisa, iyo partnership ya defense barayubatse. Muga ikikwereka ko ataribo ari amayera y'umunyemenyereza, ashobora twarabonye Saliba vamo hakazamwe Mosquera, defense kaguma ikomeye kwa kundi. Ashobora kudropinga nka Calafiori akazanamwe Lewis Kelly, clean sheet zikaza zikabita n'abantu bakomeye. Abantu bavuga clean sheet muga bakubwira yuko Arsenal buriya match ya Burnley, match ya Fulham, match ya Crystal Palace n'iyindi match y'inyuma gato
izo match zozo bashoboye kugira clean sheet mugabo 0 tir cadre encaisse ntibigeze bakonseda na tir cadre nukuvuga hambavu y'ukudatsindwa igitsindo nta na tir cadre bigeze bategwa ngo Raya kure y'umupira wamuganye muri match ikintu kidasanzwe urumva ko ari ikintu kidasanzwe n'uburyo rero yubatse iyo defense ariko rero buriya bakubwira ko muri no football moderne ntushobora kugira equipe udafise ico bita equilibre muri equipe habaho ibice bitatu habaho defense akaba mediane nande na attack hatariho equilibre na kuvuga ngo ivyo attack iguha nka attack nivyo mediane isabwa kuguha nk'ivyo mediane isabwa gutanga ariko kandi na defense igatanga ibingana uko bitandukanye na kumwe tuvuga Barca tuti attack yabo ni nziza mediane yabo ni nziza cyane ariko defense yabo imeze gute haca havuka ikintu ca desequilibre iyo rero hariyo equilibre defense igakomera mugabo mu gukomera kwa defense buriya habamwe nuko mediane nayo biterera kuko mu mediateur habaho mediateur ico bita defensive midfielder na offensive midfielder hakaba n'uwo bita box to box aba mediateur ni batatu mu majambo tomoye tumwita ngo nimero 6 nimero 8 na nimero 10 siko tubita nimero 10 n'umukinyi wo hagati akinafasha abimbere no playmaker akinafasha abimbere gukina ashigikira abimbere nimero 6 n'umukinyi wo hagati mugaba kina cyane cyane yitayeho gufasha inyuma nimero 8 buriya kadite ziwe n'umukinyi abakina hagati kuri 8 mugaba afise 50% y'ivyafasha attack na 50% y'ivyafasha inyuma ivyo rero bifise bikwiye neza se tukuri 6 bifasha defense umva ni yindi kote ya defense iba yiyongereye hanyuma midfielder offensive midfielder bamwita amazina menshi meneur de jeu bamwita créateur wa jeu urumva abo rero iyo bafise bameze neza hari kindi kintu kiba cavuze muri iyo equilibre rero si defense gusa harimwo no gushimagiza icabo hagati bajerwe gukorera abinyuma nk'abazo bimendi ba Nogad navyo babikora neza ni impeccable kabisa nuko nyene saison mu bisanzwe mu kwa 11 haba hakiri kare cyane mugabo nk'iyi performance ya Arsenal yaba tuyivuga mu kwa 3 canke mu kwa 4 twavuga tuti ni equipe ifise amahirwe yo gutwara Champions League ifise amahirwe yo gutwara Premier League solidité uyi performance bari ko yatanga buri gihe uku kuntu kuko atamuntu numwe abakorako ivyo urashobora kubivuga mugabo uno munsi yaracari mu kwa 11 ninde yarazi yuko Liverpool mu ndwi zine zaheruka ikubitwa na buri muntu nawe n'uwitsinze itegezwa kwinjizwa kimwe canke bibiri wo harura ko ikina na Aston Villa ikina na Real Madrid yotsinda match zibiri kandi itagize clean sheet ni kesio rero y'agahano hari ibintu bihinduka gato bikonona ibintu byinshi bivana gusa football yateye imbere cyane isaba ibintu byinshi mikenyuro uburyo shiraho bw'abakinyi wihenze kimwe hafa byinshi turaza kubigaruka wihenze kimwe hafa byinshi umva rero no munsi ntushobora gufatira kubiye Arsenal iri mu guca ubeza ngo bizogumuko oya hari bishobora guhinduka mugabo ivyo bafise biri mu nzira nziza kandi n'ivyo tuba turavuga ikibazo naciye ngira super half imyaka ibaye 122 Arsenal itarikoze ibintu ngigire clean sheets zigera ku 8 zikurikirana ikibazo naciye ngira urabona ko muri Premier League Arsenal ikiratsinda kandi gahozaho uri kurabona ko muri Ligue des Champions inkino zine kuri zine amanota 12 kuri 12 niyo bafise mwaka kanya eske naciye nibaza numumenyereza mwiza canke ni abakinyi beza ba Arsenal ni byose kuko umuntu avyubaka no mumenyereza nawe mu kuvyuba avyubakisha abakinyi abona bajanye no gukora ikintu nk'ico yarubatse defense nziza muga yubakisha abakinyi beza William Saliba bamuguze muri inde Saliba yahora muri Rennes muri Lens mu France avuye muri Rennes aja muri Marseille yavuye muri Marseille Arsenal bari bamutije buriye urumva Arsenal yamuguze muri Rennes bamukurayo bacamutiza muri Marseille umva kwari kumwegereza ugwego kuko Rennes na Marseille ni inzego zibiri zitandukanye kwari kumwegereza ugwego yavuye muri Marseille amaze kuba muri equipe type defenseur mwiza wa Ligue 1 kuva avuye muri Arsenal bambe kuva je muri Arsenal
yama muri 11 beza wewe nk'umudefenseur uyu urumva no mukinyi mwiza Magalhaes bamukoye muri Lille ukute aje akiri muto iterambere je nararavye ncumvise sinari ndamuzi Arsenal bakimuguze nkunda Arsenal ndayikurikirana mu vyayo byose bakivuza izina Magalhaes nagiye kuraba ama video mbona ni defenseur kabisa giseka amatakle ukabona nyeko ari igikinyi ciza baguze kumwe integra kuza nabo rero ba Mosquera raba nka Mosquera n'umukinyi w'igitangaza yahora muri Valence abantu ni bareba mu mugabe ivyo ari karatanga kandi ari umukinyi akiri muto cyane ku mafaranga make doke harimwo ubwenge bwo kuvyubaka mugabo harimwo nuko uruhara guko abo yiyumviriye kuza kubikina batamudesevye uwo musaruro barawutanga n'uruhara rwa bose rero umumenyeza ategezwa kuba ari mwiza muri ico kintu ariko n'ukuboko yakoresheje mu kubazana nica biyumviye n'uburyo bibumvisha ngo babikine urumva n'uruhara rwa bose mugabo credit ya mbere abari umumenyereza kuko ni waba yaramenye kubaka iyo defense umwe amukuye hariya wundi amukuye hariya wundi amukuye hariya akahuza abo bantu ariko akabumvisha ivyo bintu bakabikina kuko so kuvuga ngo aho bagiye hose boca babibitangaza nkuko hari kuboko kuyo rero je nibaza yuko ikintu ca mbere uwo gutera amashugo bwa mbere ni Arteta ariko n'aba defenseur nyene nturi bubima abashugo yabo Yes, izo nizo nkino zariko ziraba Arsenal yashoboye gutsinda mugwi wa Slavia Praha ibitsindo bigera kuri 3 kubusa mu rundi rukino n'umugwi wa Naples waje kunganya n'umugwi wa Frankfurt wari mu rugo Naples ubusa ku wundi ni nago rukino rushashoboye kubonekamwo igitsindo ku munsi iwejo Atletico de Madrid mu rugo iza gutsinda uno mugwi wa Union Saint-Grégory kuva mu gihugu c'ababirigi Atletico Madrid urabona ko atakosa yakoze ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe Atletico de Madrid Atletico rero igize operation nziza cyane kuko uyu Simeone mu bintu vya mbere akunda kweshuwako no kugutsindira match wibaza ko ari iza kumugora iyo abantu bose bibaza ko ari yo yoroshe ukabona ni yatakaje ntiyamizako kandi n'umuntu ya permeta cyane gutsindwa na equipe ntonto mugashwa gutsindwa na Arsenal kubera Arsenal urwego bingana canke bamurenze gatoya mugabo urabona yuko ayo manota yandi atakipermeta kugira ko yareke kura ibitsindo 3 kuri kimwe rero contre Union Saint-Gilloise wayakiriye nizo resultat ziba zari zikenewe yari imeze neza cyane igitsindo cashoye kwinjizwa n'umukinyi ni Julian Alvarez ku munota wa 39 baza gusinda igitsindo kigira kabiri Tony Kelly kuva ku ruhande guno mugwi wa Union Saint-Gilloise uza kugombora ibitsindo 2 kuri kimwe nayo Laurent aza gutsinda igitsindo ca gatatu ku munota wa 96 Atletico de Madrid itsinze urukino Atletico yari imeze neza nkuko twabiko twabivuga yakoze ico yategerezwa gukora ya ni Atletico de Madrid urumva ko byatumye negera imbere ku rutonde rwa championnat urukino navuga ati abantu bari barindiranye igishika urukino hagati ya Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi wa Bayern Munchen hari Parc des Princes byari bicika mu ijoro igihe cy'isaha zine z'ijoro super half resita ni kwa roziteze urukino warubonye gute oya ivyabaye bitangaje byo mu rukino ni vyinshi gusa nagize amahigwe sinagize ndi muri bake bagize amahigwe y'ukuraba ino match kubera ko amaso menshi yarahindukiriye kuri Liverpool na Real Madrid ako nagize amahigwe y'ukurabira match ahantu imatch ahantu bariko bazerekana zose binyibukije ndetse n'umugenzi wanje twateramanye buce kabiri Mederic buce rero twarateramanye nawe rero twarabanye zino match zose ni match yatanguye umugwi wa Bayern Dominique ukina na Paris Saint-Germain wabakiriye mugabo ni match no kwitiranya n'uburyo Real Madrid yakinyemwo ikina na Barcelona Bayern ikintu ca mbere yatsindishije Paris Saint-Germain ni ikintu bita pressing idakogwa ku ufise umupira ahubwo ikogwa ku muntu yabanje gukora ku mupira ubwa mbere nukuvuga pressing y'ukubasanga iwanyu
afsa araza kutwereka no kuntu amaformation yarameze urumva ni pressing y'ugusanga Paris Saint-Germain mu gice cayo sinzi kuvuga uko bitahura hanyuma iyo pressing ikigufasha no kuvuga mu parvenye kubakira umupira ngaho mu basanze murongo uburyo bwo kubatsinda buri direct akarawe k'igitsindo ca kabiri sinzi ko ubone igitsindo ca kabiri abantu benshi bibaza ngo Marquinhos akora ikosa nka reriya muri match ikomeye nk'iriya gute ariko sikosa rya Marquinhos ni ho pressing ni pressing nukuba buragiza ariko babihereye hehe hari yiwanyu rero match yose yaranzwe n'ikintu kivuga ngo twebwe Bayern tubasanze wabo bikabananira gusohora umupira tuca tubatsinda ndabira mu ba defenseur bane ba Paris batatu bafise amanota mabi Hakimi amanota atandatu n'igice kimwe Pacho gutyo Nuriya ndamiraho match yankira Neves urumva abakinyi bagerageje kwigwanako ni Vitinha hagati mu kibuga hamwe na Zaire Emery rero nico kintu Bayern yatsindishije Paris yabasangi wabo na aggressivity idasanzwe kubakarira cyane ku munota wa kane Diaz yaratsinze igitsindo ca mbere urumva biboroheye gushika mu igori ariko ica kabiri coco uwitwa Ntuzenya Marquinhos yafashe umupira biragira ntiyamenye n'ingene bashitse umva baza nk'inzuki mu gihe rero Paris isanzwe ikina gute Paris ni equipe mu bisanzwe Paris Saint-Germain ni equipe yubaka urukino ivyitsindisha ivyubaka mu guhanahana ariko ivyo rero biva mu buryo bwiza basohoramwe umupira ku mu adversaire bikura ku mu adversaire bawusohoye biciye kuri inde kuri bano ba Marquinhos bakawucisha kuri Vitinha cyane kariya ka Joao Neves baza kuwakirira hari ico nico Bayern yababujije ariko Paris muri rusange bavuga yuko atari match yabo Bayern yabaye nziza ijana ku ijana buri ubonye umuntu nka Niwere nawe yageze yabaye homme du match ucubona ko abakinyi ba Bayern bose muri rusange bari beza ku munsi wejo nzogaruka nsigura ukuntu Bayern yubatse impamvu uno mugabo Vincent Kompany ariko aratsinda mugagize match 16 azitsinze zose ni equipe nziza y'Iburaya iri en forme yatsinze equipe nziza y'Iburaya mu byo duherukamwe harimo na saison y'umwaka uheze Parc des Princes bibiri barabikubonyemo kubusa mita urumva igice ca kabiri caheze equipe ya Paris iri kikina ari superiorité numérique kuri Bayern kubera ko Bayern bari bamaze kuyikuramwo umukinyi umwe umugabo yitwa Diaz yakoze nikosa jewe mbona umengo ritabaho wewe uri Diaz uri umwataka wa Bayern ibitsindo bibiri Bayern ifise niwo wabitsinze niwe wanavyitsindi erega ushobora kuvuga ngo umuntu ngo azingo turi bibiri kubusa mugume ngo ntanyuzwe ntazi umengo ntavyibuka neza mugabo niwe ubizi neza koko niwe wavyitsindiye byose umugabo witwa Hakimi ari mu gice ciwabo urumva ari mu gice ciwabo afise umupira ariko agomba gusohoka tackle nkiri yirakenewe bibiri kubusa ni wewe uri mu ataka wewe no mu defenseur kandi umupira uri kure cyane muri kayande ya Paris Saint-Germain ariko ico rijya kosa risigura ivyo Bayern yari kirakina ku mugoroba w'ejo ya pressing nakubwiye kuko yikanze kwamujanye kuko uravye yamuturutse inyuma amutera tackle kandi bahakima bafisa yuma yeri menshi cyane yo gusohora umupira bashobora gucenga umuntu ari imbere yabo rimwe akabaragiye yamukubise tackle rero yagahomera bunwa arbitre atanga jaune hanikosa bamubwiye ati yamara iri kosa ni ryagahomera bunwa ingurabe neza urabe agiye kuraba asanga vy'ukuri ni tushi dasanzwe yagizwe n'uyu mugabo Diaz umuhagarikiza araza avuga ati oya ni henze ikarata naguhaye y'umuhondo ntimukwiranye ntabaru nyakirira igitukuru super half ryari jiro ribi kuri Paris Saint-Germain apa y'umukinyi Hakimi yasohotse mu marira menshi yari anniversaire yiwe reka turabigaruka ko yari anniversaire yiwe Ousmane Dembele asohoka vunitse hakirikara Ousmane yasohotse ku munota wa 24 Ousmane Dembele yahora mu mvune
yahora mu mvune rero nayo yayisubiyemo benshi bakavuga bati ari ukuntu muri ino minsi hari gihe umukinya babara bakabona iminsi ari mu kugaruka ariko bakagomba kumuprojecta ku match iri important ibi bintu Barca yarabikoze kuri Lamine Yamal contre Paris nyene bakavuga bati aragwaye azokira uyu munsi mugabo bakagomba kumubona mu match kurikira ikomeye kurusha kumuraba cyane cyane ko ari tayari sinzi ko vyumva ko ari tayari physique mako yakize vyukuri kuko uribuka inyuma yaje asubira mu mvune rero iyo umukinyi umwihutishije wamubonye muri match iri important cyane utitayeho redikasiyo yiwe kuko akira neza hari aho nawe nyene kijya kintu none abakenye barabize barazi match ukuntu zirutana engagement gira ishobora kumusubiza mu mvune nico cyabaye kuri Ousmane Dembele malheureusement ke yaragiye ashoboye kugombora igitsindo kikiri kimwe kubusa atsinda igitsindo mugabo nticashoboye kwemegwa n'umuhagarikizi w'urukino kuko basanze harimo akantu ka orge nabonye kagize gatoya mugabo Parc des Princes Bayern iraje gutsinze bibiri ironse rouge Paris Saint-Germain ariko yabandanije kugira iyo difficulté yukuronka himenera kwa Bayern match rindi hera igice cya kabiri cyose Bayern kina ari gice ikinira kwa Paris Saint-Germain Paris ntigira ikintu ikoze gato y'umukinyi yitwa Lee Kang-in yasubiye mu mwanya wa Dembele niyo umukinyi yagerageje gukubaganira cyane Bayern kuko yakoze ku mipira myinshi atanga ama crosses menshi ariko Bayern mu kintu bakubwira ko umugabo Vincent Kompany yubatse buriya nikina abantu batararomoroka mugani nawe yubatse defense iri solide cyane presque nk'imwe Arsenal twako turavuga Upamecano n'uyu Jonathan Ta Upamecano ari namwiza mwiri joro ariko partnership yabe na Jonathan Ta isanzwe ari nziza none waraba n'amataye yabo hari gihe yagombye kubaronderamwe imipira y'imitwe ngo batsindishe imitwe nivyo Joao Neves yatsinze igitsindo cy'umutwe sivyo mugabo ni imipira bagerageje myinshi mugabo myinshi yapfuye ubusa amuga kano gasore ko kano kahungu ka Lee Kang-in kakoze umukinyi mbona ageze ahantu arambira abafana ba Paris canke Paris Saint-Germain muri rusange n'umuntu witwa Barcola arabononera cyane ibintu byinshi cyane atakaza imipira myinshi n'umumaladroit gose n'umuntu ari buhure n'umunyegori kabiri ngo ashiremwo omwe rimwe kandi uyu rero n'umukinyi umukoresha cyane iyo udafise abantu Paris ntiyari ifise Desire Doué siko n'umwanya wa Barcola ukuza kwigaragaza siko iyo rero umukinyi yasubiriye uwundi nka Barcola aho Desire Doué adahari ntushobore gukora ivyo Doué yari kwikorera hari ubuhombesheje ekipe niyo mpamvu rero buriya jewe ndiko ndaraba Luis Enrique na Paris Saint-Germain ni ekipe itabuza amafaranga ifise byinshi mugabo mu mwaka uheze yarasamajwe cyane nuko batwaye igikombe basamazwa na groupe bafise mugabo groupe ya Paris Saint-Germain ndayemera ko yagutse ni groupe ubona ko habwira bavamwo ukabona hapfuye ibintu byinshi kuko contre Bayern ntuzoza gukonta kuri ba Mayulu ba Mayulu barashobora kuza bagaprofita ya defense ya Barcelona kubera ko yigendanira ingwara zidakira bakayica mu ryahumye nyo bakayitsinda mugabo uzobikora ubikoresha ba Mayulu contre Bayern ya Upamecano na Jonathan Ta biba bigoye bagerageje gushiramwe umwe yabakomborejo bundi nko muri attack umukinyi jemba mbona Luis Enrique akoresha gake mugaba zahageze ni Goncalo Ramos no mukinyara mugaza muri mediane Vitinha na ntuze babuze na Neves bafise Zaire Emery hari uwundi ubona ni nuyo Lee Kang-in ariko nko muri defense naho nyene umusubirizi wa ntuzenya ninde wa Nuno Mendes ninde kanawe kabisa umusubirizi wa Hakimi ninde ko benshi banabibonye kare bati uyu mugabo akina match nyinshi akina match za Champions League nyinshi akina match za buriya naho baruhurira benshi muri Paris Saint-Germain uno mugabo ntibamuruhurira uyu ntibamuruhurira no muri Ligue 1 kuko nta musubiriza afise uno munsi bagiye kumubura muri Ligue 1 kuko bavuze bati nabonye kuri Canal bariko bari imagine imvune yoba yagize isana ya minimum yala yamvune igira kugira oya wewe uravye yamvune musiyala we harimwo gushikirwa kuyivugufa harimwo nakantu ko kigufa cyane cyane mugabo wewe ni blessure tuyo muri cheville
ariko azomara iminsi itari mike bavuze bati imvune nk'iriye ishobora kumugubiza inyuma y'ikibuga isomene nka ndwi zibaye ntibarapima ngo babitangaze basipuje kuko hariya buriya iburaya imvune zose baba bamenyereye ikiringo zimara ni n'igihombo gikomeye kuri Maroc cyane kuko baharuye basanga kane izotangura ku munsi w'isabukuru giwanje buriye rero itariki 21 zo ku 12 niyo munsi kane izotangurira uno munsi ugiye kubihuza n'ikiringo gisigaye usanga hasigaye igihe kito biragoye ko azoba yakize naho yoba yakize basi ntituramenya igihe azomara muga dufatiye ku byo bo muri Canare basipoje isomene ndwi ni presque amezi abiri siko urumva ko Maroc izobimubuze kabisa Maroc izobimubuze ariko akinira muhira je mbona yuko iri kikinira muhira buriya ni Maroc nyezo kwakira kandi je rero mbona yuko Paris baraneglige kwa reji kuranforsa kagashavu Arsenal yagira peut-être batewe nuko babuze igikombe kandi bazize imvune Arsenal kagenda kongereza abakinyi gushika bamwe twibaza ngo bazona bakoresha iki niko Paris yabuze Paris irabura abakinyi ukabona hari cyagabanutse rero bamaze kubura service za Hakimi bakaba bafise Ousmane Dembele yamaze gusohoka Desire Doué asanzwe adahari kumetriza umugabo yitwa Vicha Kvaratskhelia biba vyoroshe kuko niyo mukinyi wundi ashobora guhungabanya attaque ya defense adverse ya Paris Saint-Germain niho rero Bayern bashoboye kujira iminota 45 nivyo uyu Joao Neves yababonye mu igitsindo ariko ntivyabujije ko batsindwa 2-1 yes yari Vincent Kompany atsinda no mu menyereza Luis Enrique ibitsindo 2-1 nivyo byatandukanije impande zose urumva ko ni Bayern Munchen yasubiranye amanota 3 hari mu gihugu cy'Ubudagi tile cadre zigera ku 9 ku ruhande rwa Paris Saint-Germain na 5 ku ruhande rw'umugwi wa Bayern Munchen nahoze mbona no mu onyezamu Emmanuel Neuer ntasaza kabisa yahavuye aba atahukana gashimwe k'umukinyi yaranze urukino Naitil no kadwe zigira kuri 11 imipira yatewe itumberizamu ariko ntiyaca mu izamu igera kuri 11 ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ni 3 ku ruhande rwa Bayern Munchen corner zigira ku 9 za Paris Saint-Germain kuri imwe ya Bayern Munchen kugumana umupira cyangwa se possession de la balle guhanahana umupira ibice 72 ku ruhande rwa Paris Saint-Germain n'ibice 28 ku ruhande rwa Bayern Munchen igitsindo cambere cyabonetse ku munota ugira kane cinjira n'umukinyi Luis Diaz igisindo kigira kabiri cinjira ku munota wa 32 cinjira n'umukinyi nyene Luis Diaz yahavuye habwa n'ikarata itukura ku munota wa 40 n'indwi acarasohoka urumva ko ni deja mu mita yaje kuba Bayern Munchen badakwiye ariko Paris Saint-Germain bakwiye ariko ntibyabujije ko batahukana intsinzi y'ibitsindo bibiri kuri umusesanguzi wo mu Faransa yitwa Pierre Menes ya kigabo kivyibushe sinze kucibuka cyahora kuri kana kivyibushe gifise n'inzozi rikorotse gutya kiriya cidoze cyane kivuga ngo ni gute umukinyi ashobora gukora ikosa nkaririya ariko abona mugenzi ariko akumbagara amukoreye ikosa rishobora kumubuza ibintu byinshi Hakimi yatanguye no kurira cyane yasohotse mu Maria menshi ni gute we uja hajya ukaguma imbere ya arbitre wemeza ko atakosa wakoze kandi bigaragara yasa n'ukara nk'umuntu avuga ati abakenyi kumwe do hatuvuga tutabakenyi saba Kristo atari ku cyantangaje na Harry Kane tumenyereye yari umuntu atekanye atavuga amajambo menshi nawe akaza yunganira ivyo nyene ngo ubona nyene ko barekera mugabo ico baba badashaka Menes yirengagije nuko basigara ari gice ice cambere umva bagerageza kugwanira kuraba yuko mu iryo kosa ryo batolere akaronka n'ikarata y'umuhondo kuko malgré ça kumva yuko yakoze ikosa merita kuvamwe mu gice cambere baba yifuza no kuguma bakwiye kuko kuguma bakwiye nico kibagarantisa kuba bashobora kugira nico bakoze mu rukino kuko ekipe nyinshi urazi iyo zagize izivamwo umuntu birashobora kuba facteur ituma iyo ekipe itsindwa rero gusa ntiyari geste nziza kuri Luis Diaz play yabayemo kabisa wana ko ku ruhande rwa Paris Saint-Germain amahigwe buriya Edgar naho uri Kane naho buri Lamine Yamal naho buri Mo Salah naho woba uri Mbappe kuronka ibitsindo bibiri muri genre de match nk'izi nini ni kintu umukinyi wese abarota ni kintu by'ukuri cerekana classe du joueur
ni ikintu kininjiza amanota menshi cyane ku mukinyi uwo ari we wese. Yes, ni Paris Saint-Germain yaje kurangira rero itahukanye Bayern Munchen itahukanye amanota agera kuri 3. Umugwi wa Bayern Munchen inkino 16 toute competition confondue super half 16 uditsinze zose. Uwo mugwi wa Vincent Kompany niho bamwongerera amasezerano n'umugabo ashaka kuba bikwiye kabisa. Ubona kari mu kazi. Igitangaje rero yabakubwira ngo baza kumuzana. Yari shwa yigira gatanu. Naje akija muri Bayern Munchen sinabona ubushobozi bw'uno mugabo uko azitwara nk'uko uko hari umugore araje gukorora niba neza Burnley bamuzana muri Bayern Munchen avuga ati uno mugwi uko biri kose na Sevafis ushaka kumurengeye ariko ugerageje kurabona ko biriko biramancingana sinzi kandi umenyereza mwiza canke ari Bayern ari nziza mu bakinyi obo arayubatse kuko aho yayisanze equipe ya Leverkusen isa no kumengo igomba kuvya kuyaka ivyo Bayern yari isanzwe yifungurira buriya nta kintu kibi mu buzima nko kumva ko wewe akayi kawe ka buri munsi wandikiwe ahantu uvyuka hari umuntu akubwira ngo ya ngo ntikakiraka kiwawe nako wundi muntu uwo muntu abaguteye ku nkoko kwisani ryawe ni iburiya Bundesliga ni sahani rya Bayern Munchen kuza rero uri Leverkusen ukabakura kuri iyo nganji yabo byasaba nyene ko Bayern yihutira kwigarurira rya sahani rero nico Vincent Kompany yabubakiye yubatse Bayern nziza cyane atsinda ibitsindo byinshi uri akubwira ngo muri izi victoire 16 izavuba yatsinze adatsinda ibitsindo byinshi niyo bakinana ntuze na Borussia Dortmund 2-1 niyi ya Paris batsi niyi nayo ushobora kuyirabya mu kindi mu rundi ruhande ukayiha agaciro ko bayitsinze batanakwiye igice cya kabiri cyose kandi batari muhira bari kwa Paris Saint-Germain. Ni equipe nziza cyane yubatse n'umumenyereza atangwe kugira icubahiro n'umumenyereza ubu atanumwe muntu numwe ataboza mutinya jewe nk'umukunzi wa Arsenal ntango yo kwigirira ubwo imatch zoduhuza umugabo azohava tuvyongera clean sheet zacaze kudusukamwe ibitsina ya ni Bayern Munchen biratangaje cyane ziriya statistike zidasanzwe match 16 zose wazitsinze kuva ligi itangura niyo equipe yonyene imaze gutsinda match zose noneho sino sezo gusubiye no muri kahise bakubwira ni equipe ya Milase yonyene igeze kumara 13 match izitsinda zose mu 93 ico gihe nayo yari Milase iguruka y'abakinyi bakomakomeye gusa iro krita baba George Weah batwaza Ballon d'Or ifisa abakinyi bose bari mu bihe vyiza Bayern no kuyubahira ivyo bihe iri kiragira abandi benshi badashobora gushikako yes ni Bayern Munchen mwirijoro yari nziza urumva ko yasubiye mu Budagi itanya amatagera kuri 3 n'amahigwe uri muri championnat y'Ubwongereza udashaka aha nibikunda urabona muri Bundesliga niyo mpamvu super iki kintu nakunze kukivuga hari imigwi rimwe na rimwe ubona ko objectif yabo ari UEFA Champions League kuko Bayern Munchen mu Budagi bavuze neza ati iki gikombe cyo mu cyo mbere cya Bundesliga atagihindutse cyamari gwabo usibye ko ino ni Leverkusen yari yabaciriyemo kuko urabona ko nubwo yokinisha equipe ya kabiri cyangwa kazara mix avanga aruhurira abana bariya urabona ko gutsinda match za Bundesliga biba byoroshe bitandukanye muri UEFA Champions League abafisa beza bose kandi akabaza urabona ngo Arsenal ko imeze neza kandi abantu bose bavyemeza mugabo ntushobora gukonfirma ko Arsenal izotwaye igikombe hari akantu guma wizibirako ariko kuri Bayern ni kubice 90 n'ibice 9 inshuro nyinshi iki gikombe ni cyabo umva wanka kuvuga 100% kubera ko turi ku isi kandi tuzi ko hagiye haba ibintu tutigeze twibaza ko vyuba yego ya nuko rero ni Vincent Kompany n'abasore biwe basubiye mu Budagi batahukanye amanota agera kuri 3 tunabibaza kizi nkino ushobora kuzisanga kuri 1xbet ni naho hantu ushobora gushira ko imitungo yawe munyi mukavyuka umwenyura nibaza ko abantu bareba yashize ko ku munsi w'ejo